muri benshi mwahisemwo televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ihinguriro ry'umwavu Fomi ririzeza abarimyi ko rigiye gukora uko rishoboye kugira ribaronse umwavu wo mu bwoko bwa Ure. Ni inyuma yo kubitegekwa n'umushikiranganji wa mbere mu nama y'abahuje kuri uyu wa kabiri, hamwe kandi n'abahurikiye mu gisata c'uburimyi, hamwe kandi n'abajejwe intwaro. Kugurisha hamwe no kubaka birabujijwe mu kibanza c'itongo ririmwo amatati kw'ishure ryigisha imyuga mu Birimba. Buramatari w'intara ya Rumonge amenyesha ko ari mu kiringo c'iminsi 15 kuva kuri uyu wa kabiri. Idonido ni muri ano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubutungane. Hari abashikiriza amanza bihutira gupfunga ukurikiranwa kandi ivyemezo bikenewe ko apfungwa vy'agateganyo bidakwiye. Ikaba imwe mu mvo zituma amabohero arengegwa, bivugwa n'umukuru w'ishirahamwe ryishinze guharanira agateka kazina muntu hamwe kandi n'akabapfunzwe AVDP mu mfunyapfunyo. Ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'ubutungane bumenyeshereje ko abapfunzwe mu mabohero 11 ari mu Burundi bashika ku bihumbi 12, mu gihe ayo mabohero yagenewe abarenga gato ibihumbi 4. Kubwa Jean Ninteretse, ikibabaje nuko harabezwa ariko mu nyuma ugasanga baratevye kurekugwa. Icyo badakurikiza ni ingene bategerezwa kubaza umuntu, kuko mu Nyamiramabi arafata umuntu ariko aragira amatohoza, hari aho babija bamufata atavyemezo bafise, bagashika naho bashika kumushikiriza amanza agafata ingingo yo gupfunga umuntu atavyemezo afise, mugabo ariko arondera ko atangura kuronka ivyo vyemezo kugira azomugarukane yamaze kumushira mu buroko, kugira basibera mwumvirize. Hari aho bifata ikiringo canke hari naho avyibagira kubera amadosiye aba ari menshi abafise. Umuntu rero akazomara umwaka, akazomara imyaka 3 ari icyo cyaha ataye n'ugipfungwa canke ugasanga ari icyaha gitoya. Ikindi gituma muri aya mabohero hari abantu benshi ni ibintu abarundi dufise mu ntuze zacu. Iyo umuntu akoze ikosa tubona kumenga yoca apfungwa, n'ugiye kumwitwarira kenshi baravuga ngo ntegerezaho gushikanayo. Wa wundi nawe ajejwe gukora iyo ntuza ayo matohoza ntabifate nk'amakaraba k'uwo muntu bafise ivyemezo bikwiye kugira ngo afunge. Irabifushe ko ububasha sentare mugifise ububasha igihe uwo yamupfunze amugarukanye kugira yumvirizwe, bagafata ingingo yuko yobandanya aburana yidegembya canke yopfungwa. Ikindi naco nuko hageze aho hantu bofasha ingingo yuko yoburana yidegembya, hari aho naho nyene batamurekura. Aboneka mu mabohero amwe aho umuntu amara igihe umwaka yarekuwe ugasanga niyakiri. Biva rero kuri byinshi, hari aho biva kuwufata ingingo umushikiriza amanza canke vuga bajya bajejwe amaboko. Umukuru w'igihugu rero akaba yiyamiriza bamwe mu bacamanza bapfungira abantu busa biciye mu kugoramika ingingo. Yabivugiye Igitega ku munsi wa gatanu w'indwi heze
yugurura icese umwaka w'ubutungane. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi agasaba abacamanza bakora neza kudatinya guhagararira ukuri. Itongo ry'ishure ry'imyuga ryo mu gisagara ca Rumonge ririko ririgarurirwa n'abahubaka amazu. Engineer Gaspard Nibaruta umuyobozi w'iryo shure yerekana ariko ko iryo tongo ishure ryaritsindiye muri sentare ntahinyuzwa mu mwaka w'ibihumbi 2018 ibitabujije ko ribandanya ryikebegwa. Asaba aberwa n'ico kibazo bose guhagararira inyungu za leta. Buramatari w'intara ya Rumonge rero akavuga ko ari ugushika kuri iryo tongo aho mbere yahavuye anashika kuri uyu wa kabiri kugira ngo arabe icokogwa. N'inkuru ya Jean Pierre Misago. Mu mpapuro itongo ry'ishure ry'imyuga rya Birimba riri mu gisagara ca Rumonge riri ku buringanire bwa hegitari zirenga 14 nk'uko vyerekanwa na Engineer Gaspard Nibaruta arongoye iryo shure. Ariko hari igice c'iryo tongo cigaruriwe n'abahubatse amazu yo kubamwo n'imburano ziraba kugeza naho sentare ntahinyuzwa ifata ingingo y'uko iryo shure ribwirizwa kubahirizwa mu buringanire bwaryo mu rubanza rwaciwe rwongera rusomwa mu ntahe y'icese yo kuwa 28 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 nk'uko umuyobozi w'iryo shure avyerekana ku mpapuro za sentare. Ariko uwo muyobozi avuga ko n'amaginga ya izo mbibe zibandanya zirengwa hampande y'abahubatse imbere y'uko urwo rubanza rucikuko n'abandi barabandanya bubaka mbere bagurisha, naho uwo muyobozi avuga ko yatabaje inzego zitandukanye ariko ntihagira ikivamwo agasubira gutabaza ngo ababifitiye ububasha bahaguruke. Iryo avuga ko ari inyagwa ry'itongo rya leta rihagarare. Umwe mu bo twasanze ahariko harubakwa inzu nshasha avuga ko ibikorwa byabanje guhagarikwa indwi zitatu imbere yuko bibandanya bihagarikiwe na nyene kuhagurisha atavuze izina. Mbere no kuri uyu wa mbere Nyakanga umwaka turimwo hakaba hari uburimbi bushasha bwari buhejeje kuhashingwa. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko ari ukubanza kuhishikira kuraba uko ayo matata ameze imbere yo kugira ingingo afashe. Jean Pierre Misago urakenuye nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero nuko buramatari w'intara ya Rumonge yahavuye yishikira kuri iryo tongo ririmwo amatati. Ivyavuyemwo nuko kugurisha canke kubaka bibujijwe muri iryo tongo ririmwo amatati kw'ishure ryigisha imyuga mu Birimba mu kiringo c'iminsi 15 uhereye kuri uyu wa kabiri. Ico buramatari Leonard Niyonsaba avuga gusa ngo nuko ibirekuriwe ari ugusoroma ivyeze. Basanze rero Madame Ashuri yaraburanye n'abantu batari bake aragenda arabatsinda harimo n'ishingo rya Ezebu, bakaba bafite urupapuro rw'umushikiranganje kandi akaba umushikiranganje w'ubutungane akaba yaranamushingiye y'akarimbi yabicishe kuri sentare zo mu ntara Rumonge. Tugiye kuraba nawe ubuseruka ishuri naryo ishuri ndio twasanze rivuga ko ryatangwe kuhakorera mu 1977 usanga barafise na kroki, turasanga kandi hariho n'izindi mpapuro bafise. Urupapuro rwa nyuma twasanze bafise urupapuro rwa bahawe n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Izo mpapuro rero tuziravye zose tuhihangira rero tutireka rero tugira amatohoza yimbitse kugira ngo twege nk'intwaro tumenye ukuri, hama tumaze kumenya ukuri tugutange. Nico gituma rero twace dufata ingingo zitatu nyamukuru. Ingingo ya mbere twace tuvuga tuti mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano kuko vyagaragara yuko hariho imishamirano, tuti rero kugira ngo tugende neza dufashe ingingo zitatu zikurikira. Ya mbere nuko twace dushiraho komisiyo yihuta igiye gukora kugira ngo itange umuco
kandi iyo komisiyo irimwo abo mu bisata bitandukanye n'abenegihugu mu ndongo zitandukanye, hama mu kurinda yuko iyo komisiyo itanga umuco kugira ngo natwe tuwushikiriza tuza kuwushikiriza, twaje dusaba yuko ibikorwa byose byarangurirwa ngaho hari amatati bihagarara, cane cane ivyo kugurisha amaparasere, ariko ivyo kurima ivyo kwimbura kubagara indimo sanzwe zihari no kurhaba, kuko hasanzwe hariho n'amazu aba muri ivyo bice batweretse bene gihugu babandanya bahaba. Ca gatatu cece ca nyuma twaje tusaba yuko abo dufise mu rero ko bokora vyihuta. Mudutunge rero kw'iryo jwi rya Buramatari Leonard Niyonsaba wo mu ntara ya Rumonge ryari ririmwo utuntu tutameze neza. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, itoni ibihumbi 24 z'ifumbire nizo zonyene zatanzwe ku barimyi n'ihinguriro ry'umwavu FOMI. Mwirima riheze hari hakenewe itoni zirenga gato ibihumbi 60. Mu nama n'abakorera mu gisata c'uburimyi hamwe kandi n'abajejwe intwaro kuri uyu wa kabiri, Gervain Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere ategeka ko ifumbire y'ubwoko bwa ure iboneka kugira abarimyi ntibacegwe kurima. Hermenegilde Manyange yaserukiye iryo hinguriro yemeye ko uruganda rugiye gukora uko rushoboye kugira rushikirize abarimyi ifumbire ibuze. Ni nkuru ya Jean-Marie Mayonga. Muri message no kuri nyakubahwa mushikiranganje wawe rindira ndafise ikete ngaha rindira ndari gusomera ndafise ngaha ikete nivyo birya vyari vyimfata kibanza ubu niko mvuga reye bazo ndindire ico kinyoma nakarikita nivyo nyakubahwa. Aho hari mu nama yo kurabira hamwe ibijanye n'irima ry'agatasi n'irici uko vyagenze, hari mu nama yitabwe n'abajejwe indimo mu ntara, Baburamatari hamwe n'abamustanteri b'amakomine atandukanye. Ikibazo ahanini kwa kurabira hamwe ingene uburimyi vyifashe mu bijanye no kuronswa ifumbire n'imyiteguro ku gatasi kagiye kuzoza. Ahanini abajejwe indimo mu ntara bakabashikirije ko ibintu vyagenze neza, kiretse ko hariho hamwe ubwoko bw'ifumbire bagara niyo bita ire bitabonetse ku rugero rushimishije. Icegera c'umuyobozi w'ihinguriro FOMI risanzwe rihingura umwavu, Hermenegilde Manyange, yagerageje gusigurira umushikiranganje wa mbere ukuntu FOMI yakoze kugira ngo bashikirize ifumbire ikwiye abanyagihugu. Ivyo umushikiranganje wa mbere atashotse yumva neza, awe yifuje kumenya ukuntu ifumbire y'ubwoko bita ire izoshobora gushikira abanyagihugu ku mwanya. Birose tuja duhingura ibagara n'amatoni 2000, twizera yuko vuba ibagara igiye kubashikira kuko ni kandite nkeyi, nuko tuca tugerageza ko dushoboye kugira ngo tugire ingufu zidasanzwe, turabe yuko ibihumbi 680 z'abatoni dusabwa twoshobora kubashikiriza abarimyi mu mwanya ushoboka. Inyuma yo kumviriza insiguro yatanzwe n'icegera c'umukuru w'ihinguriro FOMI risanzwe rihingura umwavu, umushikiranganje wa mbere yaciye ategeka ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gukorana na FOMI baraba ingene ubwoko bw'ifumbire ire abarimyi boyironka ku mwanya. Ibyo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi ko butomora neza buri kumwe na FOMI ifumbire y'ubwoko bwa ire uko izotangwa, mwisunze ivyo mwagiye muravugana. Ikigira kabiri, mumenye ko iyo fumbire yose ironderwa n'abene gihugu mu gihe hotangwa ire yose ishobora kuboneka ngaha. Hanyuma ikigira kabiri, abajejwe uburimyi n'ubworozi mu makomine, twese turabe yuko ivy'abarimyi na cane bakuru de demande nini zifumbire abantu bagiye barasaba, sesangure turabe yuko abo bantu iyo fumbire basavye bafise imirimo ingana n'iyo fumbire basavye. Mushanganje wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba yahamagariye abajeje intwaro kuba hafi yabo barongoye babahimiriza mu bijanye n'ukuntu borima kugira ngo umwimbu wiyongere. Jean-Marie Mayonga urakenuye. Birakwiye ko hashigwaho amategeko mperekeza atomora inyungu z'igihugu be n'izo turere twimbwamwo ubutare n'amakariyeri.
bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza akurikiranira hafi ico gisata. Prudence Bararunyeretse bivuga agereranije iryo tegeko bene iryahahora, abona ko umuco utaboneka neza nubwo hari ingingo zitomoye nk'iyiduza umutahe wa leta uva ku 10 ukaja ku 20 kwijana. Hariho ikivugwa ko inyungu za leta zitaboneka neza muri ivyo gucukura ubutare, inyungu z'abanyagihugu zitaboneka neza. Itegeko rishasha ryarabigarutseko rirerekana hariho ibice bimwe bimwe ubona ko by'ukuri ico bacitararize cyane. Hasigaye ko kumenya nk'iyo igihugu kivuze titi tuzokura umutahe twara rushiramwo ungana n'ibice 10 kwijana tubushire ku 20 kwijana, nk'ico n'akarorero ubiravye kucubona yuko harimo kugira leta nayo ishobore kugira akunguka akwiye muri ubwo butare babucukura muri ico gihugu. Hasigaye kumenya ati mbega abagwiza atunga nabo babishira mu mitahe ibyo birabahumuriza ntibibahumuriza, ariko ico bikoze coco iyo habaye kutunguka kuri bose hatabaye akunguka kuri bose nta numwe biza ngo bifashe kuko ni bya bintu bigarukanye naho kuvuga ati hagarika tubanze dusubiremo. Uro twibaza yuko itegeko ryagiyeho ari ryateza gufasha cyane kugira ngo nk'ico gitoregwe inyishu. Ukibaza yuko mu zimwe zerekana ingene bishura no kutoregwa inyishu mu gihe byoboneka ko harimwo utunenge dushobora kuba bamwe batumva ko bahumurije. Rero je nibisanzwe kuko nabo baza kucukura ubutare baragira ibiganiro na leta bakugira batinde bashike ku masezerano abaho uburenganzira bwo kuza gucukura ubwo butare. Mugabo igikomeye nuko biboneka neza ko leta ifise umwitwarariko hoba inyungu boneka y'ubwo butare bucukurwa muri iki gihugu bushowe hanze. Ko bavuze ngo twicaye ugahiye mugabo ugahiye tukarindira tukakabura tukaguma dukena, urumva ibyo nibindi bibazo. Twitega rero yuko kumbure ya mategeko merekeza azoza gufasha kugira ngo iri tegeko rishigwe mu ngiro, azoheza kerekana neza agatanga umuco neza ku kuntu ivyo bintu bizogenda. Nivyo hariho tumwe umuntu abona yuko tutagiye rirya tegeko umuco udatomoye, mbega nk'utubuze ati mbega ibijanye no gushirwa ku mugaragaro w'ibiriko birakogwa ico code minier ntibivuga neza. Mbega abantu bazoboterera gute mu bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'ayo mategeko uretse leta yo nyene nabo bagirana amasezerano abandi banyagihugu, kuko na twese biraturaba n'abandi imigwi myinshi y'abene igihugu. Hari ikintu gikomeye cyane muri ibyo kwimba ubutare. Ubutare si ikintu kivyara, si biti utera ugatemaje ugatera ibindi bikanaga, ubukuyeyo buragiye burahetse. Bajya abanyagihugu baba mu bijya bice byaho buba buvuye, burya ubutunzi bwabo ni burya nyene. Aha niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.